tunezerejwe no kubereka ibikorwa byiza umuririmbyi Patrick Birashoboka ashize ahabona ubunyene mwaka kanya. Muriko murabona mwana masanamu, muriko murabona mwana ma image, niwe yitwa Patrick Birashoboka. Numwe yaririmba za ndirimbo zivuga ati twabonye Imana idukorera ibikomeye ntituzovyibagira. Ndibaza nawe uramubona n'uyu nyene ahejeje gushira ahabona indirimbo wo kwizerwa. Hama usimbire kuri YouTube uyumvirize kandi uraza kumenya uwo kwizerwa uwariwe mwiyo ndirimbo. Murahawe ikaze musimbire kuri YouTube ubunyene simbira kuri YouTube wandike Patrick Birashoboka hama uheze umenye uwo kwizerwa uwariwe. Urahawe ikaze simbira kuri YouTube. Patrick nawe ubunyene uriko urabona mwana mashusho mwaya ma image. Mugire ibihe vyiza. Simbira kuri YouTube chaîne Patrick Birashoboka uheze wumvirize kino gikorwa gishasha uwo kwizerwa ama uheze umenye uwo kwizerwa uwariwe. Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri icubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana igihe tuzigama ku munsi. Ino saha na kano kanya nanezerejwe no kugaruka imbere zanyu kugira ngo tube turaganira. Ku mazina nitwa Niyorugira Jedeo, ushobora kumenyera ku ndirimbo zitandukanye ziri kuri YouTube. Ugiye kuri YouTube urahasanga indirimbo, hari yitwa Ikura ku Cavu, bose barakwemera, hari Imana, Neema ya Mungu n'izindi. Ariko ino saha na kano kanya sinje ndakubwira ivyo, inje ndakubwira igikorwa gishasha umuririmbyi aheruka gushira ahabona. N'umuririmbyi umwe uzitwa Patrick Birashoboka. Uwo muririmbyi Patrick Birashoboka hari indirimbo yashize ku mugaragaro, nawe ndazi urayizi kandi urayisobanukiwe. Indirimbo yashize ku mugaragaro mu minsi iheze, twarabonye Imana by Patrick Birashoboka. Ugiye kuri YouTube iyo ndirimbo ucuyibona kandi indirimbo yafashije abantu benshi. Ariko ino saha na kano kanya ashize ahabona igikorwa gishasha, n'indirimbo nziza cyane nariko ndayiraba. Nawe ndaguhamagarira uje kuri YouTube wandike Patrick Birashoboka, iyo ndirimbo nshasha ucuyibona. Kandi kuri chaîne yiwe ya YouTube iriko ibikorwa byinshi cyane, amaze kwashira ibikorwa 14 amavideo 18 ariko ndabiraba. Uje kuri YouTube ubone kumushigikira. Niba utarashona subscribe ufyonde subscribe kugira ngo nawe umushigikire. Ino ndirimbo nariko ndayiraba, ni y'amasanamu meza cyane kandi irimo amajambo menshi meza yubaka umutima. Rero nagomba tutagiye muri menshi tubanze tuganire kwiya ndirimbo yasohoye y'ubwa mbere. Ego sinovuga yuko ari y'ubwa mbere, ariko aho biri hose ni indirimbo ivuga ati twarabonye Imana. Nawe ndazi warabonye Imana, hari ibyo wagiye ucamwo, ni byinshi waciyemwo, wabonye Imana. Muri iyo ndirimbo twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Yavuzemo amajambo menshi akomeye cyane iyo ndirimbo. Sinzi ko wowe woba urayikurikira, sinzi ko woba urayumviriza, ariko ndaguhamagariye uje kuri YouTube wandike Patrick Birashoboka, iyo ndirimbo ucuyibona nayone uyumvirize yose. Ndazi maze kuja kuri YouTube ukayumviriza, ntiyumviriza rimwe, oya ndazi basubiramo uyumvirize. Ni indirimbo ifise iminota 3 n'amasegonda 36 ntihenze. Iyo twarabonye Imana. Iyi nayo aheruka gushira ahabona, nawe ni indirimbo nziza cyane kandi irimo amajambo meza. Sinokwirwa ndakubwira jya kuri YouTube nawe
uyumvirize kandi urahezagirwa. Rero ino saha na kano kanya nagomba mbanze ndababwire amajambo ari muri irya ndirimbo Twarabonye Imana by Patrick Birashoboka. Hari amajambo meza cyane yayiririmbye yayivuzemo, niyo nariko ndiga uno munsi mw'ijoro nikanguye acenja kuri YouTube campora ndayumviriza, nayikuyemo amajambo menshi yayiririmbyemo agufasha nanje amfasha. Hari amajambo yavuze ati twarabonye Imana idukorera ibikomeye ntituzovyibagira. Nawe ndazi ko wabonye Imana igukorera ibikomeye kandi nawe ndazi ko utazovyibagira. Twari mu gahinda twuzuye umubabaro. Yarenze avuga ati twari mu gahinda twuzuye umubabaro, twambaje izina ryayo maze iratwitaba. Ndiko ndakubwira amajambo ari muri iyo ndirimbo Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Niba utarayumviriza kuri YouTube, ndiko ndakubwira amajambo ari muri iyo ndirimbo. Twambaje izina ryayo maze iratwitaba, none imitima yacu yuzuye indirimbo. Aya niyo majambo ari muri iyo ndirimbo kandi sindanaheza. Ntituzovyibagira, nawe ndumva utovyibagira. Nta kinanira ukuboko kwayo, niko kubirema kukabikomeza. Ingumba zirahetse kandi impfuvyi n'abapfakazi nabo bararirimba. Imana ishigwe hejuru cyane. Umviriza aya majambo ari muri ino ndirimbo, nabo bararirimba. Twarabonye Imana ku kiyaga gitukura, tugeze kuri Yorodani yadukoreye ibikomeye, kandi Yeriko naco kirasenyuka. Sinzi ko uri kumva n'amajambo. Yeriko y'ibibazo urimo, uwo mwami ayisenyure mu izina rya Yesu Kristo. Ubandanye wumviriza amajambo ari muri irya ndirimbo. Nyamba utari bwaje kuri YouTube ngo uyumvirize, ubone gusimbira kuri YouTube wandike Patrick Birashoboka. Iyo ndirimbo nawe uyumvirize, irimo amajambo akomeye cyane. Ndiko ndaguhamagarira kuja kuri YouTube wandike Patrick Birashoboka, urabe ayo majambo ari muri ino ndirimbo, nawe usubire uyumvirize. Aragufasha. N'amajambo adutera intege, adushiramo ivyizigiro. Utarumviriza irya anya ashize kubu, ubanze wumvirize iya niyo ndiko ndaguhamagarira. Hamuce wumviriza iyi nshasha nayo uje kuri YouTube. Ndiko ndaguhamagarira uje kuri YouTube kugira ngo uzumvirize zose. Twarabonye Imana iduharira ibicumuro, twari dupfuye rubi, iduha umwana wayo kubw'amaraso yiwe, turi abana b'Imana. Sinzi ko ikumva n'amajambo ari muri iyo ndirimbo. Ntituzovyibagira. Umviriza aya. Twarabonye Imana iduharira ibicumuro, twari dupfuye rubi, iduha umwana wayo kubw'amaraso yiwe, turi abana b'Imana. Ntituzovyibagira. Imana ishigwe hejuru cyane. Ndizera nawe ntuzovyibagira kandi ntuzoyiva inyuma.
iwe yaciye arangiza avuga ati ntituzoyiva inyuma. Ego, yuzuye imbabazi hamwe n'urukundo, ikunda guharira, itinda kurakara. Ati yuzuye imbabazi hamwe n'urukundo, ikunda guharira, itinda kurakara. Iyo Mana yacu yarirahiye ko naho vyotukura iravyeza vyere derere. Aho akavuga ibyaha byacu, ati yarirahiye naho ibyaha byawe vyotukura cyangwa ibyaha byanjye vyotukura tukutuku, ivyeza bikera derere kubw'amaraso yiwe. Twarabonye Imana idukiza tugwaye, twarabonye Imana imugurura abamugaye. Yego, twarabonye Imana idukiza ibyaha, turabona Imana imugurura abamugaye, twarabonye Imana izura n'abapfuye, ntituzovyibagira. Yego, twarabonye Imana imugurura n'abapfuye kandi yongera izura n'abapfuye, ntituzovyibagira. Twarabonye Mana, twarakubonye udukorera ibikomeye, none imitima yacu inyuzwe n'ukugira neza kwawe. Turaguhimbaza, icubahiro ni icawe mw'isi no mw'ijuru, kuva ubu kugeza ibihe bidashira. Haleluya, icubahiro cyose kirushiriza kuba ic'Imana. Ino ndirimbo sinzi yuko wari bwaje kuri YouTube wirabe. Niba utari bwaje ko ugende kuri YouTube wandike birashoboka Patrick, nawandika Patrick birashoboka, iyo ndirimbo ushobora kuri chaîne ya YouTube yiwe. Ndumva no guhamagarira kujako kugira ngo ucubona kino gikorwa gishasha aheruka gushira ahabona. Aho uri hose, niba wumva ikirundi, simbira kuri YouTube urabe iyi ndirimbo Patrick ashize ahabona, birashoboka. Ni indirimbo nziza cyane kandi hariko ibikorwa byinshi byiza cyane bihayagiza Imana. Imana yangiriye ubuntu, nanjye ndahasimbira ndabiraba uno munsi mw'ijoro nko mu masaha 9 y'ijoro, nari kuri YouTube ndiko ndabiraba ndavyumviriza. Ariko nawe sinzi ibindi bari guteramiye mu mwanya masaha, sinzi ko hari mwitiro, ariko nubwo uko byari bimeze kose, ino saha na kano kanya kugira ubuntu iyi video ikagushikira, simbira kuri YouTube. Mbere bigukundiye ufyonde na subscribe umushigikire, kuko ariko akorera Imana yo mw'ijuru ikugire neza, kandi Imana yo mw'ijuru iguhezagire. Urahawe kaze kugira ngo ushike kuri YouTube wandike Patrick birashoboka, urabe izi ndirimbo ziri kuri chaîne yiwe. Ni indirimbo zihayagiza Imana kandi ni indirimbo zirimo amajambo meza cyane yigisha. Urahawe kaze nawe usimbire ko ino saha na kano kanya ukibona ino video ikigushikira, simbira kuri YouTube ucumuforowinga. Imana yo mw'ijuru ibiguhezagire, mbere wowe ucyumva ukabitahura n'ingoga. Imana yo mw'ijuru ibiguhezagirire. Simbira kuri YouTube kuri chaîne Patrick birashoboka, urabe kino gikorwa gishasha kiriko, ucuraba n'ibindi yaramaze iminsi ashirako. Ndaguhamagariye ino saha na kano kanya n'umutima w'urukundo, usimbire kuri YouTube wandike Patrick birashoboka, urabe bino bikorwa biriko.
Imana irushirize kubagirira neza. Haleluya, haleluya, amen. Aya majambo yose nayo yagenda aririmba muri iyo ndirimbo, twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Ni Imana izura abapfuye, ni Imana warabuze umwana iguha umwana, ni Imana uri umupfakazi igusubiriza gutwenga, ahari ibibazo hakaba umunezero, ni Imana ishoboye byose. Iyi ndirimbo rero aheruka gushyira kuri YouTube nayo ni indirimbo ivuga uruwo kwizerwa. Uruwo kwizerwa by Patrick Birashoboka. Uruwo kwizerwa by Patrick Birashoboka, canke Birashoboka Patrick, uruwo Patrick Birashoboka, uwo kwizerwa. Uwo kwizerwa. Iyo ndirimbo wanditse uwo kwizerwa by Patrick Birashoboka, uca uyibona ni indirimbo nshasha imaze amasaha makenya kuri YouTube, kandi niwashikako nawe uraza kuyumvira. Sindakubwira amajambo menshi, make muri menshi ayigize. Uruwo kwizerwa, uruwera, ifise iminota 6 n'amasegonda 41 iyo ndirimbo. Aho rero wewe uje muri commentaire nawe ugire ico uvuze. Niba ukeneye kuganira na Patrick, ja muri chaîne ya YouTube hama wandike commentaire yawe, kandi nabonye arazisoma zose. Ushizeko commentaire arayisoma. Ja kuri chaîne ya YouTube wandike Patrick Birashoboka. Niba ushaka kuganira nawe uciyeko commentaire, kuko naravye ama commentaire yose ariko yayasomye yose yayasomye. Nawe ukaba warayisoma, umutere intege, umushigikire, kuko ni umurimo wa Data, igikorwa c'Imana. Harimo n'amajambo mw'iyo ndirimbo avuga ngo uruhura abaremerewe, ijwi ryiwe riraduhumuriza. Ati uruhura abaremerewe, kandi ijwi ry'uwo mwami wacu Yesu Kristo riraduhumuriza. Uruwo kwizerwa, uruwera Yesu. Ayo n'amajambo yose ayirimo. Ego ndayiravye mu kanya gatoya, ariko nawe ndazi ntubura amajambo ukuramo. Uruwo kwizerwa, uruwera, uca inzira ahatagira inzira. Ati ni Imana ica inzira ahatagira inzira. Yaciriye inzira Abisirayeli mu kiyaga gitukura. Abisirayeli bageze ku kiyaga babwiye Mose, none aha hantu tuharengana gute? Kuko imbere yabo yari amazi, inyuma naho hari abasi bariko barabarondera. Imana ishigwe hejuru cyane. Ariko bashitse ku kiyaga, ibwira Mose ati ico n'igiko ufise mu maboko. Navuga ati ni inkoni. Ati rambura iyo nkoni yawe ku kiyaga. Ahari amazi haboneka inzira. Ati ni Imana. Iyo niyo ndirimbo nshasha aheruka gushira ahabona. Yavuze ati ni Imana ica inzira ahantu hatagira inzira. Petero nawe yari mu kiyaga abona Yesu ariko aragendagenda ku mazi. Mwako kanya nyene Petero aramubaza ati, ahubwo yaramubaza ati ndagusange ngaho kubwo kwizera. Ati ngo akigenda yaciye atangura guhunyura ku mazi. Urumva inzira nabone yari ibonetse, ariko kubwo kwizera guke
ivyiyumviro vyiwe biraca biramwibutsa yuko ahagaze ku kiyaga. Akivyiyumvira uko nyene aca aradobera, akidobera aca atabaza Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe aca amufata ukuboko. Icubahiro kirushirize kuba ic'Imana. Mw'iyo ndirimbo rero irimwo amajambo akomeye cane, aho bwiye ndiko ndakubwira bike muri vyinshi biyigize. Ati ni Imana ica inzira ahatagira inzira. Ndibaza nawe uramaze kubona ko ari Imana ica inzira ahantu hatagira inzira. Ni Imana ica inzira ahantu hatagira inzira. Aho ni mu majambo agize iyo ndirimbo nshasha, uri uwo kwizerwa. Uwo kwizerwa. Uje kuri YouTube wandike uwo kwizerwa by Patrick Birashoboka, hama uheze wumvirize amajambo agize kino gikorwa kigiye kuri chaîne yiwe ya YouTube ubu nyene mwaka kanya. Imana ikugirire neza. Turashimye turakengurukiye mwe mwamaze guhitamwo ino chaîne ya YouTube ya Niyo Rugira Gedeon. Imana irushize kubagirira neza, kandi na mwebwe mutarashonda subscribe murahamagariwe gushonda subscribe kino chaîne ya YouTube kugira ngo turushirize kubana namwe, murushirize kubana nacu, bizoza biraca hano kwino chaîne ya YouTube. Icubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana, kandi Imana irushirize kugira neza, Imana irushirize kuguhezagira, Imana irushirize kukwitaho, Imana irushirize kugutsindanishiriza ibigenda bikurondera. Murakoze, hama turabasavye mugire partage kugira ngo ino video ishike kure, hama abayumva nabo babone gusimbira kuri YouTube chaîne ya Patrick Birashoboka, barabe igikorwa gishasha aheruka gushirako ashize ku bunyene mwaka kanya. Wari umwanya wo kubereka kino gikorwa gishasha, umugenzi wacu, umugenzi wanyu, inshuti yanyu, inshuti yacu muri Kristo ije gukora igikorwa gishasha. Ni vyiza yuko tuza turabereka aho ibikorwa abandi baba bakoze, aho bigeze, canke tukibukanya naho mwasanzwe mwabibonye, ariko tukabibibutsa. Imana irushirize kubitaho, Imana irushirize kubagirira neza, Imana irushirize kubatsindanishiriza. Mugire ibihe vyiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.